umuntu uzoba mu myaka 5 ashingiye ku vyo usoma, ivyo uraba n'abantu mugendana uyu munsi. Uko niko kuri. Umuntu uzoba muri kazoza azova mu vyo ukora byose uyu munsi. Abantu ugendana nabo, abantu utega amatwi n'ivyiyumviro wizera, ivyo usoma canke amavideo uraba. Amakuru yose wegeranya, yaba meza canke mabi, hari ingaruka azokubwira ko muri kazoza. Uko ivyo kurya uyu munsi hari ico bizotegezwa guhindura ku mubiri wawe muri kazoza, ni nako biri kubijanye n'amakuru ugaburira ubwonko bwawe. Ivyo ugaburira ubwenge bwawe nivyo bizogena kazoza kawe. Nimba ivyo ukora byose ari kwibera mu bitagira umumaro, wibaza ko kazoza kawe kazoba kahe. Gerageza utangure kugaburira ubwonko bwawe ivyiyumviro vy'iterambere. Ivyo ubana navyo gerageza bibe bifise iyo ntumbero nyene. Bitaravye aho ukura amakuru, ushobora gusoma, ushobora kuyakura mu byo wumva canke uraba. Ivyo ntaco bitwaye. Ico ukwiye kwitwararika no kuraba ko ubwonko bwawe wagize ico bugaburira buri munsi. Kazoza kawe karagusaba kwitwara neza, indero n'urupfasoni. Kazoza kawe kagusaba kutaba nk'abandi bose. Kagusaba kwigira byinshi ku bandi, gukora cyane kandi ugakoresha ubwenge cyane kurusha abandi bose. Kazoza kawe kako karakwinginga ngo ukore ubunyene kugira uzokwinezereze hanyuma. Nutagaburira ubwonko bwawe by'iterambere, buzobozwa n'ubugugu. Ivyo ukora buri munsi bizoha intumbero kazoza kawe. Nimba ukeneye iterambere, bisuke mu bwonko bwawe. Nimba ukeneye amagara meza no gukomera, bisuke mu mutwe wawe. Nimba ukeneye amahoro n'umunezero, birunde mu mutwe wawe. Ivyo urima nivyo uzokwimbura. Ndagushimira kuba wabanye nanje. Jewe nitwa Gusenga. Kora subscribe canke sabone nimba utari bwabikore kugira ntuzohombe ibindi biganiro bikurikira. Aha ni Iwacu Kumuhana TV. Wakoze kuhaba. Imana igufashe muri byose twaganiriye. Naho ubutaha.